ntumbero yo kwitegurira indwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ico bise diaspora ndundi mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri genekerezo rya 20 mu kakaro urongoye banki nkuru y'urwaruka BIJE 60 Niyuhire yashatse kumenya ico diaspora ndundi igiye gufasha urwaruka rusanzwe ruba mu gihugu. Ndashaka ubwa mbere na mbere ishimire izina rya banki diaspora ndundi, shimira cyane abayiserukiye bashize hano bashoboye kudutumira kugira ngo tuje kumenyesha kwamenyesha mwebwe mwese hamwe na diaspora irimo ahanini nk'uko yabivuze urwaruka rushiye ubwenge rugirira akamaro urwaruka rundi rwo mu Burundi kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere. Ndabashimiye cyane ku izina rya banki, nshimiye cyane rwose namwe baje natwe muri iki kiganiro. Jewe ibyo nza kuvuga ngaha si ibintu birebire, ahanini ni ukugurura deba diaspora, mbega diaspora ndundi izuba ririki urwaruka mu byo kwiyungunganya mu kerebusi kugira ngo bashira hamwe yabo iterambere. Ubwa Jafet Regentin Ndayishimiye asanzwe arongoye diaspora ndundi kubwiwe ati diaspora ifitiye byinshi urwaruka rusanzwe ruba mu Burundi mu bijanye n'imigambi y'iterambere, akamenyesha kandi ko biciye muri banki nkuru y'urwaruka BIJE urwaruka rwo muri diaspora ruzoronka akaryo ko kuzoza mu gihugu ruzane ubumenyi n'imigambi bazokorane n'urwaruka rusanzwe ruba mu Burundi. Uno munsi rero tukaba turi hano dushaka kubabwira yuko diaspora ndundi ifitiye akamaro kanini igihugu c'amavukiro, kubera yuko intumbero nyamukuru no kugira ngo twishire hamwe twebwe ubwacu twitunganye nk'abarundi baba hanze mu budasa bwacu kugira ngo tuzane ubumenyi, tuzane akanovera tubona muri ibyo bihugu by'amahanga. Ikindi naco no kugira ngo twerekane ishusho nziza y'igihugu hanze, tuzana abagwizatunga maze tugire akarusho tuzana tukerekana nk'abarundi ba mu mahanga, icyo twokwita mu kinufunufu les investisseurs, abagwizatunga. Dushimire cyane cyane banki y'urwaruka yaje kudufata mu mugongo, kubera iki banki y'urwaruka twashatse yuko tuba turi kumwe hano muri kano kanya. Nagomba ndabibutse yuko uno munsi turafise abo twokwita abajeni muri diaspora. Urwaruka ruriko rurakura muri diaspora benshi ni babandi bubaka ibiraro bikomakomeye muri za Atlanta, muri za Sydney, New York, ni babandi baba engineer bubaka ya ma gratte-ciel muhora mubona, ni babandi bubaka ubwato bufise bugerekeranye bugera ku ma etage 10. Abo ba engineer rero b'abarundi n'abantu bakomeye, ni babaganga musigaye mwumva babitumwako bakomakomeye bakora i Paris, bakora i Londres, bakora ahantu henshi hatandukanye. Ni babigisha bigisha muri za kaminuza zo muri Amerika, zo mu bindi bihugu bikomakomeye, ugasanga ni babasirikare n'abakozi bakomeye b'amareta yo hanze. Ariko wagira gutya ukabona umusirikare akomeye wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umubajije uti mbe witwa nde? Ati nitwa Nahimana. Nibizo bibatangaza. Turafise abantu b'injyamunyu bakomeye cyane. Turafise urwaruka rw'abacreateur. Rero ubwo rwaruka uno munsi batubwiye yuko bashaka kuza mu gihugu bazana ubumenyi ariko iyo bamaze kugera hano mu Burundi bakeneye abantu bakorana kugira ngo bazane ya migambi mu gihugu. Twaravye rero gusanga leta mvyeyi yadushiriye banki y'urwaruka kugira ngo urwaruka rwo muri diaspora nabwo rushobore kuronka uburyo bwo gukorana n'urwaruka rw'i Burundi. Nico iciyumviro nyamukuru cyatumye twiyumvira
gukorana n'iyo banki. Iciyumviro nyamukuru cyatumye dushaka gushyira urwaruka imbere mu kugira ngo duteze imbere imigambi y'iterambere muri wa mugambi bise plan national de développement. Veniste Niyongabo, umwe mu banonotsi mpuzamakungu mbere akaba yaranatwaye n'umudari w'inzahabu, amenyesha ko inkino zituma abantu bamenyana. Ati biciye mu nkino n'imico kama, abarundi basanzwe baba mu mahanga cyo kimwe n'urwaruka ruba mu mahanga ruzobonana n'urwaruka rwo mu Burundi, gutyo bakazogira ico bashitseko mu bijanye n'imigambi y'iterambere. Kugira nserukire abandi ba diaspora, ndabakaba ndaratumiye nti nimuze mu nkino, kuko natwebwe muri diaspora ntituzinanye gatoya, ntituzinanye kuko tuva mu mihingo myinshi, tuva mu bihugu byinshi. Rero twibajije yuko inkino n'imico kama ari ikintu coduhuza kugira ngo tumenyane, tuganire imigambi dufise, kugira ngo dufashanye mu migambi dufise, kuko tuva mu bihugu byinshi kandi umwe wese muri twe ahaba ndibaza yuko amaze kugira imizi, kandi iyo mizi aho twayishize ikashikana ngaha i Burundi. Ikindi naco mwamenya akamaro k'inkino ni akahe. Akamaro k'inkino nababwiye yuko bwa mbere akamaro k'inkino nababwira nuko karambaye akazi. Yaba ntagize inkino simba ngeze aho ngeze uno munsi. Rero uno munsi ndiko ndabavugira imbere yanyu kugira nshimagize kandi ntumire abana bose, abo bose bari mw'ibarabara, abakene n'abatunzi, bamenye yuko inkino ifise uruhara runiniya, cyane cyane zubamo nukuronka amahera, ariko ni ikintu kigutuma ushira imigambi imbere yawe, hanyuma iyo migambi ushize imbere yawe kugira uyishikire uyikora imisi yose. Mumenya kandi ko indwi yahariwe abarundi baba hanze izokugururwa nyezina na leta kw'igenekerezo rya 27 z'uku kwezi kw'indwi uyu mwaka.